ibi ndavyivuga nk'uwo vyashikiye kuva no mu ntango. Je mu gihugu ca Australia kuva muri 2015 Australia yabaye mu bihugu vya mbere vyafatiye embargo Uburundi. Rero bica biba ngombwa ko turondera ukuntu turungika amafaranga. Bisigurika ati twe twuguruje amakonte bloqué muri banke zibiri. Hariho Bankobu hariho na CRDB. Muga twarasiguye turavuga ati Bankobu niyo twocishamwe amafaranga y'amadolari ni banke y'Abarundi. Iyo stati y'Uburundi irayitracinga. Bisigurika ati abaza ama systeme y'amabanki hari ico bita ama correspondent bank. Je nka jewe sanzwe ndabimenyereye ngaha mu Burundi ni kimwe na son excellence yagumya avuga yuko n'abarongozi tubona si bose bishimiye iterambere cyane cyane rizanwa n'aba diaspora. Nikijya bagiye baravuga ndaza ko bigaruka ko bimwe bimwe ivyo byose ni intambamye tugenda turagaruka nazo. Rero inyuma yo kuganira niyo komisiyo muri presidence ubu rero turindiriye ko iyo contrat ya PPP icisubira muri Conseil des Ministres. Murabizi rero ko bariko baraja inzego zishasha. Nashatse kuvuga ati rero sishaka ko tuguma dukoresha guterera kuko ujya mugambi si wo guterera ni inyungu ni ivyunguka ni umutahe so umutahe ushizeyo ngo fashije igihugu. Yes ufashije igihugu muga nawe ugize investissement izokugarukako. Nibaza ko ibindi baraza ko byishira mugabo yabaje ku kintu kijanye nibibazo nagiye ndahura navye muri ujya mugambi. Nkavuga ati iyo ubonye umuntu akiri muto atanguye kuzana imvi ucumenya yuko ari byinshi nyene agenda aracamwo. Rero babivuze sino kurinda kubigarukako ngaha mu Burundi kugira ushobore gushika kuri rezita yabijya mubona nuko bagiye uca mu ma challenge meshi. Ngira mu minsi heze hariho nabo mwage murumva bavuga amajambo amwamwe atera ubwoba iyo migambi ngo ntituyizi ibintu nk'ivyo. Ivyo byose rero ni ibintu umuntu agenda camwo ari nakijya kintu wabajije ati none ni gute dushobora kugira cooperation. Urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyane kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni band travel agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka. Uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafite stress aha rero ntibagufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe. Ni band travel agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 the best trip ever. Ni washika uzombwira. Fabrice Manirakiza nawe ku bibazo yabajijwe agico yishuye. Murakoze cyane ndanabashimira kuduha iki kiganiro. Nanje ngiriye ko ku bibazo byagiye birabazwa hari icyabajijwe ku bijyanye n'ivy'isoko kibazwa na Mr. Jean Bosco ku kintu kijyanye yavuze ko ari muri société civile ku kintu kijyanye no kuvuga ati nijyari tuzotangura kubaka ni n'amafaranga ngana gute akenewe canka hari kugira dutangure kubaka. Jewe mu bikorwa sanzwe nkora naradevelopye ubuhinga muri jewe bwo gukora imigambi tarana kwizana amafaranga, which means ikintu cya fundraising nibyo jewe sanzwe nkora. Namambwira abantu ati ntihagire umuntu azontera yibaza ngo nicaranye bijya bifaranga, ahubwo ndazana umugambi jeshora umugambi in one way. Rero nkavuga ati ku kintu kijanye n'isoko rikuru rya Bujumbura twarabishikirije turashiraho ikigega cha One Africa Investment Fund aricyo nababwiye tumaze gukora ikintu bita IPO, Initial Public Offering, cyo kumobiliza amafond. Tumaze gukora novuga ati IPO ya mbere arijya nababwiye imaze kutwegeraniriza amafaranga yababa igice c'imiliyoni y'amadolari n'amafaranga arenga imiliyaridi 5 z'amafaranga y'amarundi. Amafaranga yose ari mu makone bloke cyane cyane ari muri banke ya Bankobu na CRDB. Hanyuma tukavuga ati rero kujya twagiye turabashikiriza ikintu nosubira kuba claire ngaha. Je burya ndi muri secteur privé sindi muri leta, je ndi wigenga. Bisigurika ati abantu turi muri secteur privé yo dukoze imigambi bikaba ari ngombwa ko dukorana na leta, hariho intambwe dushikako. Iyo ntambwe tuyishitse ko uwukurikira ni leta ca kugurira umuryango ati karibu
bisigurika ati twebwe canke je nka Fabrice muri planification canke montage y'ujya mugambi twarabikoze byose, twaregeranije n'amafaranga abanyamitahe haribo mwebwe mwarabyitabiriye, iba inzira yo kwereka ko bishoboka. Hanyuma rero mu vyo leta imaze kudukorera canke tumaze gukorana na leta, ubwa mbere twararose kontra yo novuga ati yo kugira twerekane ko tubishoboye. Tugira Imana nta n'umwanya mutoyi wahaciye, nta n'umwanya munini wahaciye, leta ikiravyumva ati ibyo bintu nivyo. Amezi 6 twari twahawe aheze, inama ya Conseil des Ministres yabaye itariki 26 z'ukwa kabiri, ku ngingo ya 12 yarahaye uburenganzira ubaka Nation Group bwo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Mugabira surinyira avuga ati tuciye dusaba ubushikiranganje bwa infrastructure ko bavugana ikintu cya kontra ya PPP. Iyo kontra ngira mwavyumvise n'abahinga ngaha bagumye babigarukako, ni nayo ntumbero nye n'icubahiro mukuru w'igihugu yatanze kujya mugambi wokora muri iyo partnership ya PPP, kuko ni leta n'umu privé bajana mu gukora umugambi kanaka. Rero iyo kontra ya PPP nkuko nari nabivuze twarayikoze, twamaze kiringo kirenga ukwezi turiko turayinegosia, harimo ARCP, harimo ADB, harimo OBR, harimo abahinga batandukanye. Tuyihejeje turashikiriza leta tigenda rero urabe ko byose ari sawa, kandi urumva niyo twanegosia hejuru. Inyuma yaho rero kugira kontra ya PPP isinywe n'uburenganzira buhabwa n'inama shikiranganje. Kandi rero tumaze kubiheza ivyo twarayitanze kugira ije mu nama shikiranganje. Mu misi heze twaragize amahirwe yo kuja muri presidence, baradutumako naho turaganira n'ibiro by'umukuru w'igihugu, barabitahura kuko nkuko mwatangwe mubivuga ati havugwa meshi. Nubu hari umuntu woza wumva ngo Fabrice twumvise ngo yahunze, ngo ya mafaranga yacu yayahunganye. Urumva Abarundi niko bameze. Ni kimwe nkunze bamwe kuca ndavuga ati umugambi wari umaze imyaka 12 ujyamye, no munsi yabonetse umuntu awugira, none mutangwe guziba ibiti mu masera y'iryo gare. Rero nkavuga ati niko bimeze, mugabo je nka jewe sanzwe ndabimenyereye ngaha mu Burundi. Ni kimwe na son excellence yagumya avuga yuko n'abarongozi tubona si bose bishimiye iterambere cyane cyane rizanwa n'aba diaspora. Nikijya bagiye baravuga, ndaza ko bigaruka ko bimwe bimwe, ivyo byose ni intambamye tugenda turagaruka nazo. Rero inyuma yo kuganira niyo komisiyo muri presidence, ubu rero turindiriye ko iyo kontra ya PPP icisubira muri Conseil des Ministres. Murabizi rero ko bariko baraja inzego zishasha. Aho rero nikijya natangoye sigura ati jewe nk'umu privé ndindiriye mu bandi. Icyo nzico nuko turi kumwe twese, turi beshi ubu tumaze gushikana abanyamitahe barenga 5,000. Rero ngira urumva leta mvyeyi, leta nkozi, kuko bigenda kose ivuga ati hari abantu barindiriye ko tubaha uruhusha, ari kijya nari navuze. Nayo ubundi tuvuze ati none umugambi uzotangura hari amafaranga ngahe, nkuko twagiye turabishikiriza n'umugambi uri mu mafaze 6. Bisigurika ati faze ya mbere wanashaka niyo tuvuga yuko dushaka dutangurireko, kuko biroroshe ko burya umuntu ahabwa amanota mu kwerekana icyo ashoboye. Iyo faze ya mbere nimwe twavuga rero ikeneye izotwara miliyaridi 58. Hanyuma twebwe canke muri montage ya projet fundraising, kurondera amafaranga avuye mu banyamitahe ni plan A. Muga hariho n'ama plan B, kuko amabanka akora kadandaza amafaranga. Ni nkuko twavuga ati abantu nimubandanye mugura imitahe mukavuga ati nabyo dukeneye. Ibanki yariyo yose umuntu acagenda akavuga ati ngo umugambi is doable. Izo zose rero ni plan A, B, C zihari mu nzira yo kugira umugambi ugende neza, kandi nabo bahinga ba leta bose bagenda basekiriza kuraba ko umugambi cyangwa ibintu byose bipanze neza. Rero novuga ko kuri ico naho bigeze. Hariho ikindi mwari mwabajije, ikintu cyo ku uruja n'uruza rw'amafaranga, kujya Sebarundi yari yavuze ko kintu kijanye no kuvuga ati amafaranga y'aba diaspora jahe. Ngira Imana Mr Kagabo yacishuye
cyari kungora kwishura muga yaje yavuga ati ntigotwara ahantu hariho ukuntu yabyishyuye mugabo ndakigarutse ko aba diaspora bafise uruhara rukomeye cyane mu terambere ry'igihugu kandi numva umenga ntitwagara muri position yo kuvuga ngo mahera y'aba diaspora arihe kuko uharuye amafaranga y'aba diaspora aza muri iki gihugu ni menshi je hariyo article nabonye mu 2023 nkuko nari nabivuze kare yakozwe na IOM yongera yegeranywa na BRB vyarerekanye ko imiliyoni zishika 190 n'izindi zavuye mu barundi baba hanze baba diaspora kandi abo ni babandi barungika ka 50 ku bavyeyi baterera abagenzi nkaca ngaruka nkavuga ati raba leta rero yovuga ati natanganyika turayibahaye raba leta rero yovuga ati turaborohereje muri za ntambamye turiko turavuga ayo mafaranga ashobora kwigwiza inshuro 5 arico gituma wanashaka nibaza ko biguma bigaruka muri yanzira yo kuvuga ati twugururire ibishoboka birashoboka kuko mu gushira ujya mugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura jewe icifuzo canje cabaye cyo kugira twerekane ko isoko rya Bujumbura arakantu gatoyi gusa nayo ubundi vyinshi biri imbere kandi dushobora gukora nk'aba diaspora kuko iyo uri kuraraba ibi bihugu biteye imbere canke wanashaka twovuga izi za Ghana uravye muri contribution y'ibihugu vyavyo uza gusanga muri budget more than 30% iva mu ba diaspora rero hari uruhara runini rukomeye aba diaspora bashobora kugira mugabo irifo ko leta n'ukuri yo guyiza inshuro zingahe nimba twovuga zingahe mu nzira yo kutworohereza kuko najewe Fabrice maze gukora ivyo muzi nagenda nanizwa nkagera ahantu mvuga ati none ndabihebe mugabe ivyo vyose ni kimwe tuca tugarukako wewe nimba uje uva muri Amerika ukaza gukora umugambi mu Burundi ukaca wibaza ngo Burundi uza gusanga ari Amerika icyo kintu nigikunda irifo yuko tubanza kumva ati Amerika iteye imbere novuga ati Burundi buri nyuma imyaka 200 kugeza yaho kuva aho Amerika igeze rero tugende buke hanyuma izingorane tugenda turahura nazo tumenye ko nabariye bateye imbere bagiye barazicamwo hariho Ninete yari yabajije ku kintu kijanye n'ama transfer yagiye araba muri kijya kigega hanyuma hakaba ama bounced back amafaranga agasubizwa inyuma ivyo kuva no mu madiskuru ya mbere twagiye turabivuga ibi ndavyivuga nk'uwo vyashikiye kuva no mu ntango je mu gihugu ca Australia kuva muri 2015 Australia yabaye mu bihugu vya mbere vyafatiye embargo Uburundi rero bica biba ngombwa ko turondera ukuntu turungika amafaranga bisigurika ati twe twuguruje amakonte bloqué muri banke zibiri hariho Bankobu hariho na CRDB muga twarasiguye turavuga ati Bankobu niyo twocishamwe amafaranga y'amadolari ni banke y'Abarundi iyo stati y'Uburundi irayitracinga bisigurika ati abaza ama systeme y'amabanke hari ico bita ama correspondent bank bisigurika tushobora Bankobu ishobora kuba ifise correspondent bank ahantu kanaka mugabo CRDB yoyo ni Tanzania kandi nayo irafise correspondent bank wanashaka yoyo ni City Bank bisigurika ati inzira yo kurungika amafaranga twaciye dubona yabaye yo kuvuga ko tuyarungitse muri Tanzania hanyuma agashika Burundi nka branch ya CRDB rero mu biganiro twagize ubwa mbere kandi ubu ngire ko ndabivuga twarecommendinga ko aba diaspora barungika amafaranga bayacisha muri CRDB paraporo ya Bankobu koza I'm sure yuko ayo ma bounced back yagiye azava kuri Bankobu bivanye n'ivyo bihugu novuga ati byaboheye amaboko mu mugongo Uburundi mugabo urumva mu Kirundi bavuga ati iyo ubuzibere ry'umuvyeyi wonka igimpene urumva ko muri ico gihe kuba novuga ati kubagiye barahura n'ivyo bibazo urumva nk'abarundi tuca turondera inzira yo gucishamwo ari iyo namye mvuga yizo za CRDB mugabiri no mu biganiro tubandanya tuganira wanashaka cyane nabo muri BRB kuko ubu kugira tulansi yindi IPO
iyindi fundraising izonatuma tuza no mu bihugu bitandukanye nuko tuguma turondera ukuntu twokuguruza amakonte muri ivyo bihugu nyene aho muri tugakorana na diaspora kugira vyorohe bitworohere canke amabanki ashobora kutworohereza ivyo vyose bibemwo. Rero ni biganiro novuga ati canke ama initial tubandanye nyene tu developinga ari mugabo ikindi nogaruka ko mu byo washikirije wavuze ijambo ryo guterera. Nashatse kuvuga ati rero sishaka ko tuguma dukoresha guterera kuko ujya mugambi si wo guterera, ni inyungu, ni ivyunguka, ni umutahe. So umutahe ushizeyo ngo fashije igihugu, yes ufashije igihugu muga nawe ugize investissement izokugarukako. Ivyo rero twobitahura neza kugira ntihagire umuntu yumva yuko ari ugukwegwa, ahubwo ni inyungu, ni ya migambi ndiko ndagarukako yo kuvuga ati leta nidushire mu kibuga iduhe nka kujya perezida wa diaspora yavuze ati ni mudu challenging mutureke twiyubakira ikibuga c'indege. Ivyo vyose ni ibintu umuntu acajamwe akiga kabona yuko bifise return on investment iri promised. Hariho ikindi Mr. Kagabo yari yaterereye ku bintu bijanye n'ivy'amabanki nkuko umworosha yari yabivuze, ntitubivuga ko cyane mugabo je ngize ijambo rimwe gusa novuga ko ikintu ngaha mu Burundi dukunze kuraba canke tukunze kwibagira cyane cyane twebwe aba diaspora turashobora kuza tuvuye hanze, tuvuye muri Amerika, tuvuye muri Australia, ukacumenga dushitsi Burundi dutegerezwa kubusanga ari Amerika nyene. Ukacumenga dushitsi Burundi dutegerezwa gusanga ugiye kuraba JP Morgan ukwikora ukacumenga na Banco Buyo tegerezwa gukora uko. Hariho difference kuko na JP Morgan hari haho yahereye. Akarero notanga fata nk'akarorero ibi bintu bijanye n'ama interest rate. Ama interest rate ngaha mu Burundi biri mu bintu umuntu wari we wese yidogera. Akavuga ati muri Amerika, muri Australia they charge 5%, 3% kubera iki mu Burundi ama interest rate ari umurengera. Mugabo byose biri connected, subiza inyuma urabe. Muri Amerika ufise passport canke ufise ID, ufise aho uba niyo byogorana gute banki iraza higusanga. Ariko ngaha urashobora kugenda hajya ukacironka karanga muntu zine, ukaronka karanga muntu zitanu. Rero ya banke kugira ishobore kwisekiriza ikintu cya mbere ikoriza gushira interest rate hejuru, kukivuga ati ngira imana uwo muntu ndabe ko no mukuramwe amahera yanje hakiri kare. Rero ivyo byose bica bigarukana kuri ya ngorane ya digitalization. Kijya kintu ni kintu gikomeye. Urabona ngaho i Burundi wacu nkuko byagiye biravugwa n'abarongozi babizi ho kugira dushira imbere systeme, dushira imbere abantu. Rero iyo ni ngorane novuga ati abatanga ama suggestion bazodushire mu suggestion habeho systeme yitegeko kuko nta urengeye itegeko. Mugani haguma haza abantu barengeye amategeko. Ni haguma haza babanda ati jewe ndica nkakiza. Aho bizoguma ari intambamyi kugira dutera iyo ntambwe. Bisigurika ati dushoboye ku investisa, dushoboye kugurukirwa muri icyo kintu cya digitalization, na banki zovuga ati ni nahideni miburo ahaba ndahazi ivyiwe ndabizi ntazoncikira. Ariko biravuga ati genda urabe nama mbona yugiye muri bere bukaraba abantu bari blacklisted. Hari abantu basaba amafaranga y'umurengero ukazobona barazimye. None banki imaze gutakaza abantu bangahe bayiba, urumva icitegerezwa kurondera uko yisekiriza. Ivyo byose rero it's the blockchain Mr. Kagabo yari karavuga, it's that chain bihera hejuru. Ivyo byose rero imbere yuko usanga turiko turatungana intoke hoza haraba inyigisho zo kugira tubitahure, kugira twumva ati Uburundi si Amerika, kugira buzobe Amerika ni intango y'intambwe tugenda turatera bishobora kudutwara imyaka kanaka, mugabo turi kumwe twese birashoboka. Kibazo Mrs. Odeta yari yabajije, ndamushimiye gose kudutera intege mu byo turiko turakora. Hanyuma ku kijanye n'ama registration asanzwe tuyafise mu Kirundi, mu Cyongereza no mu Gifaransa. Hanyuma ari kuri website yitwa imitahe yacu.
ni nkuko woja muri Google kandika One Africa Investment Fund, ubwo nyene Google iciguha ama recommendation, ayo mafomu acaboneka, canke bikenewe ndaza kurungikina na perezida wa Dispora, hanyuma muce mudufasha muri distribution yayo. Ikindi no shimikirako ni cyuko abe jewe canke nabo turi kumwe muri ibi byo gupanga iyo migambi, turabantu ba mbere twubahiriza uburongozi bwa Dispora. Twabivuganye na perezida ko tuzobonana kugira dufashanye, kuko nkuko mwagumye muvuga ati umugambi wa Fabrice dutahure neza, yaba ari umugambi wanje kijya gihe naca nja kwigira mu mabanke kwisabira amafaranga kugira nanje nzobe ziranotse. Mugana nashimye mu nzira yo kuvuga teka dushireho ikintu abarundi bose niyo yoba umuboyi wanje jewe nkoresha muhira canke umukozi wa ruguru ashobora gushiramwe umutaye duteye imbere, dutera imbere twese. Urumva rero n'umugambi wa twese, kandi ngaruka nshimira Mrs. Odette, Imana iguhezagire cyane. Hari hico Mr. Thierry yabajije, nibaza ko ibindi baraza kubyishira mugabo yabaje ku kintu kijanye nibibazo nagiye ndahura navyo muri urya mugambi. Nkavuga ati iyo ubonye umuntu akiri muto atanguye kuzana imvi ucumenya yuko ari byinshi nyene agenda aracamwo. Rero babivuze sino kurinda kubigarukako ngaha mu Burundi kugira ushobore gushika kuri rezita yabijya mubona nuko wagiye uca mu ma challenge meshi. Ngira mu minsi heze hariho nabo mwagiye murumva bavuga amajambo amwamwe atera ubwoba, iyo migambi ngo ntituyizi, ibintu nk'ivyo. Ivyo byose rero ni ibintu umuntu agenda aracamwo, ari nakijya kintu wabajije ati none ni gute dushobora kugira cooperation n'abantu bo ngaha canke abitwa ko bari mu burongozi bwo ngaha kugira dushobore gukorana nabo. Nkavuga ati icambere aba Dispora nukuri genda kunza kuvuga ati iki gihugu murantunga mu ntungane n'igenda ariko ndabyivugira ati abantu ba mbere bafise uruhara mu terambere ry'igihugu canke bashoboye kugeza iki gihugu ku terambere rya vuba muri rya vision n'aba Dispora. Genda murabe ibihugu byose byashize Dispora imbere, iyo bigeze kure. Bisigurika ati aba Dispora natwe birakeneye ko twirimbura, pana bya bindi usanga mu ntara imwe yo muri Amerika harimo amashengero 10 ukaza wumva mu ntara imwe ngo harabahutu ngo harabatutsi. Bijya byose ni ibintu natwebwe bituboha. Niyo rero tuje mu Burundi gushikiriza imigambi yacu bakaca bibuka ko ata cooperation natwe dufise, biroroshe kuca batwirengagiza. Bisigurika ati aba Dispora kugira dushobore ku conquering ivyo nuko overcoming izo challenge tukunga ubumwe. Hanyuma iyo tuje gukora mu Burundi tuze tuzanye innovation yacu, mugenzi ukaza uje gusaba isoko muri leta ngaha nukuri sindakwijeje Imana kuja imbere. Mugabo ni wizanira innovation yawe uzovuga bimwe nkunze kwivugira ati none jewe ninde nivye, ninde naja kubwira ngo mpikibanza cyo kubaka mu irintu nabo nabisavye barabinyimye, abe nizo exoneration narazimwe. Rero nkaca mvuga ati perhaps that safety yo kutazovuga ati burya nitwe twakugiza umuntu. Rero nkaca mvuga ati Dispora kuri ako kantu ko kwifuza ko guteza imbere igihugu tuzana ama innovation aza gutuma dushobora kugira imigambi itaza guhura n'intambamye, kuko nimba za kuba ari umugambi uza kurondera autorisation ukereke pare ni bimwe bavuga kare uzoja gusaba autorisation umara imyaka ingahe. Hari umuntu twariko turavuga neje ambwira ati nagiye kuraba kontra sanga bashizemwo ingingo zitandukanye, ubu nabubaka amazu obeyeri sinzi nimbire mama taxi gute sinzi gute ngo bigenza gute, yaravyutse ngo ku mazu yose ngo ari kuri societe ngo 18% igiyeko. Ivyo byose rero kacuraba wa mu Dispora ari karagwana n'imiliyaridi yo kugura inzu, akacahura nayo makori nizo exoneration yazibuze. Izo zose ni za challenge. Mugabo ushoboye kuza ukiremera iyo migambi yawe bitari ngombwa kuja gusegerereza gusaba, birashobora kugufasha. Baduhaye umwanya muto, nibaza ko twobidiskita much more. Mugabo muri ayo ma challenges nayo nyene yo kuba turi mu gihugu gifise bureaucracy mbi. Bureaucracy handiko ndavuga izo nzego sije
buryo tugira imana twarose umukuru w'igihugu Fabrice nawe mpaba ndakubwira we urazi ko kerebutse ingene wishura mu mwanya kandi mu kuja muri emergence tuca tugera umwanya gutyo nyine nka kujya umuntu agera ubutunzi ndazi kugira ukonkriwe namaze kubisana bandanye urakoze cyane ndakumva imana ibahezagire